Tubaramutse abakunzi ba Bishop TV, muraho mumeze neza, natwe turashima Imana yo mwijuru yaturemye. Reka ngo tubabwire mu kakanya yuko turi mu kiganiro shika ku ndoto, kandi nkuko mubibona twatembereye muri quartier yo mu Nyakabiga. Aha nahasanzwe harangurira imirimo abanyeshuri batari bake basanzwe basohotse mu kigo cyo muri kaminuza y'u Burundi. Abanyeshuri rero bafashe ingendo ya mbere yo kwiteza imbere. Reka rero tubashigikire bongere batubere akarorero natwe Burundi kwa batari bwahashike. Reka twumvirize ibyo batuyagira. Ibintu tudandaza harimwo ibintu bimwe noshobora kugenda mvuga, harimwo amavuta, amakorogati, amasabune ndetse n'ibindi nk'amaji, nk'akarura amayepa, amatangawizi n'ama energy n'utundi. Mbega nibihe bintu ubona ko abantu bakunda kubashorera gusumba ibindi? Ibintu byose muri make nkuko biraha barabigura, mugabo ntibabigura ku rugero rumwe. Nk'amasabune baragura cyane, korogati barazigura, n'amavuta n'amaji. Nibihe bindi bintu mwa mufise novuga ko mwisangije abandi bantu mudandaza hamwe baba badafise? Muri make nta bintu dufise twisangije abandi baba tudandaza hamwe baba badafise, kiretse ko ibintu ngaha tudandaza twese ni nka bimwe, muga nko ndadufise abana benshi ntibadufise nk'udusashi. Mbega nakaye kabijya umukiriya ashobora kuronka ya abituye? Akabijya umukiriya ashobora kuronka iyo twituye, turamwakira n'ingoga kandi mu bunyarutsi, tukamwakira nk'umukiriya tutiriwe turamuryagagura cyane tumubaza ibibazo bitajanye n'ico tubajije. Muri make muri bamwe mu gwaruka tubona ko bagerageje kwitunganiriza imigambi yabo. Mbega kugira mutangure kugira ngo nk'umutahe byaba byagenze gute, byaba byarose kwitunganiriza umugambi wawe? Kwitunganiriza umugambi w'umuntu muri make benshi birabagora, nk'akaro natwe byaratugoye, aho umuntu yagiye arakora umutahe usanga byaragoranye n'ikibanza bikagorana. Ego umutahe warabonetse ariko mva ntiwabonetse woroshe. Muri kino gihe abantu benshi bariko nk'ugwaruka ruheba gukora ibikorwa bitwaje ngo nta mutahe rufise, ariko rufise imigambi, ariko mugo byaba byarakunze. Mbega mwabwira akabanga mwarakoresheje kugira ngo nabo bashobore gukuraho icigwa, babone yuko ikibazo cyo kurondera umutahe kidateye ikibazo, ahubwo bisaba ko umuntu abitegura? Umugambi ukuri kose samahera ni ivyiyumviro. Ubwa mbere urakunda ikintu hama wagikunda ukagira ukarindira ukarondera witonze, kubera ko burondera uvuga ati shaka gukora iki biratinda bigakunda, ukurose gose ugakora uko nyene ugasanga vyagiye neza canke ikanasubira inyuma, mugabo umugambi wawe wamaze kushira mu ngiro. Turiko turaraba turi hagufi ya kaminuza y'u Burundi, bigaragara ko abakiriya abenshi baba muri kaminuza y'u Burundi. Mbega nakahe kamotera abo banyeshure baza kubashorera? Akamo twotera baza kudushorana cyane ko muvuze abadushorera ari abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi. Mu bijanye n'imigambi bose ntibakunda imigambi imwe, ariko kimwe ugwaruka gubu twese turarikiwe kure guhiga ico twoshobora gukora. Bamwe no bararikira kure bico bokora bataravye kinakijya, kuko ivyo umuntu wese aba yizeye keshi ataramara ishure atodupfisha ubusa yo kuyungunganya kugira ngo nejo basi twatuntu tugira ico tuvyaye, na cyane tugatera akamu iyo leta, kuko hari abashobora kugira ivyiyumviro ariko badashoboye kuronka ukongena ivyo vyiyumviro byabo babiteza imbere. Reka tubashimire cyane, hama musoze mukugira akajambo mugiye abe twari kuri Bishop. Turabashimiye cyane kuba mwimviriye kudutemberera. Ego Bishop TV gahurira dutemberera imenyekanisha ibikorwa bya bamwe gira ngo uyu munsi neje hana hariya bizotinda bitore umurongo. Turangije tubashimira, murakoze. Reka tubashimire twifuriza n'iterambere mu bikorwa byanyu bya misi yose. Okay.